bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifurije amahoro ya Kristo Yesu, ndabifurije ubuntu bwa Kristo, ndabifurije kwiyubura mukomezesha. Niyo jambo mfite ry'uyu munsi, ukaba ari bwo bwa mbere ubumvishe kino kiganiro, ugire subscribe. Ndabakunda cyane, wimenyereza ubuzima bwo kugaburira impemu yawe mbere yuko uvyuka, mbere yuko ugenda, mbere yuko usohoka mu nzu, wiconnecte n'ubwami, uze wiconnecte n'amajambo y'ubwami, wiconnecte n'indirimbo zihimbaza Imana bimu ubuzima bwawe. Bene data, uko ubyiconnectamo niko bihinduka ubuzima bwawe, ubuzima bwawe buzoba bwiza cyane kurusha. Umviriza rero ijambo y'uyu munsi ryanditse mu gitabo cya Yesaya ya 40:29, haravuga ngo niwe aho inkomezi abadendebukiwe. Haleluya! Niwe aho inkomezi abadendebukiwe. Amen. Kandi utagira intege amwongeramo inkomezi. Ntantege ufite, Mwami Yesu aguhongera inkomezi. Niwe hazaho inkomezi abadendebukiwe. Uradendebukiwe. Reka nkwifurize ngo Mwami Yesu aguhe inkomezi muri kino gitondo kidasanzwe, kuri uyu munsi udasanzwe. Mwami Yesu aguheze inkomezi. Imisoro yo dendebukirwa ikaroha, n'imisoro y'imikangara yo kwica ko igatemba. Umurongo ukurikira: ariko abiteze Uhoraho bazokoma biyibura mu nkomezisha, bazodugisha amababa nk'ikukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Amen. Bazokwama biyibura. Ndakwifurije kwiyibura mu nkomezisha. Hano bakoresheje igikoko cyitwa ingukuma cyangwa inkukuma. Iki ni igikoko gikomeye cyane. Iki ni intare, nivyo Bibiliya ivuga. Hano baravuga ngo ziba ari igihe mu biranga inkukuma, hari igihe zibanza ikaja ahantu igakura amababa yayo, inzara, umunwa, igasigara nta kintu na kimwe kiri ku buzima bwa, ikaguma hamwe kugeza igihe izosubira kandi kugira imbaraga. Ndakwifurije kwiyibura mu zindi nkomezi. Biragusaba ko hari igihe uva mu bantu, hari igihe uva mu vyumenyereye, hari igihe uva mu bundi buzima urimo ukaja kwiyibura mu vy'ubwami, mu ijambo ry'Imana. Ikindi kintu inkukuma igira gikomeye cyane, izireba kure, igira vision ndende, kiri kuririya kiza kigenda kikarabira ikintu hariya kigendera kure cyane, kandi karagira vision. Baho ufite yerekwa mu buzima bwawe, baho ufite yerekwa, baho ufite ushaka kuja niyo ushaka kugera. Ikindi kintu gitangaje, kiguruka cyonyine. Ntabwo inkukuma igendana n'ibindi bintu, kigenda kiri cyonyine, kigenda kiri cyonyine. Hari igihe bigusaba kuba wenyine muri buno buzima, hari igihe bigusaba kuba wenyine. Ikindi kigerageza mbere yuko kizera, kizagerageza mbere, kiragerageza ibintu byose. Bene data, ndakwifurije ubuzima bwo kwiyibura mu nkomezisha. Urashobora kuba aradendebuke muri buno buzima, urashobora kuba ndabyizigira ufite. Nakuzanye inkuru nziza rivuga ngo ariko biteze Uhoraho bazokoma biyibura mu nkomezisha. Ndakwifurije kwitega umwami wawe. Hari ijambo rivuga ngo nditeze Uhoraho, umutima waje uramwiteze, kandi ijambo ryawe niryo nizigiye. Ndakwifurije gutunga umutima witeze Uhoraho kandi wiyibura mu nkomezisha. Reka nkubwire ibintu bine bizotuma ubaho mu buzima bwo kwiyibura. Ibintu bine twakora kugira ngo tubeho mu buzima bwo kwiyibura iminsi yose. Ibintu bine gusa. Ikintu cya mbere ni ubuzima, kugaruka mu ijambo ry'Imana, kubaho usoma Bibiliya. Bibiliya nizo tuma ubuzima bwawe bwiyibura mu nkomezisha. Kudasoma Bibiliya no kwihemukira ijambo ry'Imana, no kwihemukira. Ndakwifurije gusoma ibyanditswe, ndakwifurije kwiyibura mu ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Kwiyibura mu ijambo ry'Imana. Iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana, turasohora ibindi byose, ibinyoma byose turabikuraho. Kandi ndakwifurije ikindi kintu, uzabiga gusoma Bibiliya uravuga aho tivwa nijwi, usohora amajambo, uzuvusoma n'amajambo, uburi kurarema. Haleluya. Ikintu gizotuma wiyibura mu nkomezisha nk'inkukuma. Ijambo rya mbere ni ubuzima bw'ijambo, ni ubuzima bwo gusoma ibyanditswe. Yeremiya aravuga ngo haleluya, ngo ijambo ryawe nararibonye, ndarirya, maze kurirya rihinduka ibihimbaro by'umutima wanje, kuko nitiriwe izina ryawe. Haleluya. Dawudi arandika muri Zaburi aravuga ngo nabise ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo singucumureko.
iyindi verse ikavuga ngo ijambo ryawe n'itara rimurikira ibirenge byanje. Pawulo abwira abakolosayi ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye rigwije ubwenge. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine rizotuma wiyibura mukomezisha. Korera Imana wariyibuye, tukaze ukorera Imana itakuzi, yibura imenyereze gusoma ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni ubuzima kugaruka mu masengesho, ni ubuzima busenga, ni ubuzima busenga. Amen. Ni ubuzima bugira gute? Busenga. Ndakwifurije ubuzima busenga. Gusenga bituma wiyibura mukomezisha, bituma ubuzima bwawe buhinduka. Haleluya. Icya gatatu guhimbaza no gutazira Imana. Guhimbaza umwami, urakwiriye Yesu ukayihimbaza, ukavuga ubukuru bwayo, ukavuga gukomera kwayo, ukavuga ineza. Haleluya. Ibi biratuma wiyibura mu zindi nkomezi. Bavandimwe, ndakwifurije ubuzima bwo kuririmba. Urashaka kuba utazi kuririmba, ntibisaba ijwi, bisaba gusa wowe amajwi uhimbaza Imana. Haleluya. Imenyereze gushyira indirimbo mu muduga wawe, gushyira indirimbo mu nzu yawe. Abana menyereze ikirere cy'Imana mu rugo. Haleluya. Indirimbo ziririmbwe ku murango amasaha 28 mu rugo rwawe. Menyereze ikirere cyo guhimbaza Imana mu rugo rwawe. Ivyo bizatuma wiyibura mu zindi nkomezi. Ikirere cyo guhimbaza Imana. Haleluya. Imenyereze kugenda mwibarabara uri kurumva ijambo ry'indirimbo z'Imana. Reka kugaburira ubuzima bwawe amakuru atariyo, abakumviriza ibintu bitari byo. Hari igihe abantu bafata umwanya mu wabo mukumviriza ibintu bidabafitiye akamaro, bitari byo mu buzima bwabo. Imenyereze kumviriza ibintu bizima byubaka ubuzima bwawe. Indirimbo zizatuma umuntu yiyibura mu nkomezi ishashe. Ndakwifurije ubuzima bwo guhimbaza Imana. Icya kane kwizigira Imana. Kuyizigira pe, ukavuga Mana ni wowe nizigiye, nzokwama nkwizigira. Ndirimbo zivuga ngo nzokwama nkwizigira, ziko utazompa mkwira. Ninarambuka ngo wowe nzokwizigira wowe, nzizigira Yesu wenyine. Ari igihe wizigira abantu bagahemuka bakabuta. Ariko dufite isezerano rivuga ngo ntawe akwiringiye Imana ngo kuko n'isoni. Ntawe. Haleluya. Ntawe akwiringiye Imana ngo kuko n'isoni. Urifuza kwiyibura mu zindi nkomezi nk'ingukuma. Ibi bintu bine bibe priorite y'ubuzima bwawe. Gusoma ijambo ry'Imana bibe priorite, ubuzima bwo gusenga bube priorite, guhimbaza Imana bibe priorite, kwiringira Imana, kwizera Imana bibe priorite y'ubuzima bwawe. Bikurange ubuzima bwawe buzokoma biyibura mu gitondo na nimugoroba, buzokoma biyibura mu nkomezi ishasha. Urabona kurya tugaburira umuntu wacu w'inyuma, niko twakagombye kugaburira umuntu wacu w'imbere. Bino bintu bine Yesu aguhezagire. Nami Yesu ndakeneye kwiyibura mu nkomezisha. Umuntu akaranumviriza umuheze kwiyibura mu nkomezisha, umuheze ubuzima bw'ijambo ubuzima bwiwe. Ari ijambo yavuze ngo imisore yotemba ariko abiteze umwami wabo bazokoma biyibura mu nkomezisha. Turakeneye ubuzima busenga, ubuzima busoma ijambo ry'Imana, ubuzima bwizera. Urakoze icubiro kibicawe mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.